Mbe waruzi yuko umuntu agenda ahinduka imico bivanye n'ukwezi yavukiyemwo? Ubushakashatsi bugaragaza ko ukwezi umuntu yavukiyemwo kugira uruhara ku kungene yitwara haba mu bibazo, uko afata ibintu ndetse n'uko abandi bagenda bamufata. Ukwezi umuntu yavukiyemwo rero kugena amarangamutima, ivyiyumviro, ko umuntu yigenza ndetse n'uko abona abandi. Ibi rero bigatuma n'abandi bagira uko bamubona. Reka rero turabe uko bimeze, uko buri wese yitwara bivanye n'ukwezi aba yaravukiyemo. Ariko nagomba ndakwirutse akantu kamwe k'akasitisi. Nimba ufise kalendriye yo mu mwaka wa 2017 ntamvo n'imwe yo guta umwanya urondera kalendriye yo 2023, koresha iyo mu mwaka wa 2017 birahura neza amatariki n'imisi. Tugende rero. Niba wavutse mu kwezi kwa mbere benshi tukunze kwita nzero canke January, wiyumvamwo buri gihe ko ufise ubushobozi bwo kurongora abandi, wifisemo icyizere cy'uko buri kintu cyose ugikora nubwo batogufasha. Uri umuntu uceceka cyane, ariko uko uceceka canke gutuza ntibikubuza kugiranira ubugenzi canke ubucuti n'abandi. Uzwi cyane buri gihe kurondera no kugira ivyo ushitseko, ariko kandi ukunda kugira ku mategeko birenze. Ukunda cyane akaranga n'imico. Niba uri umuntu w'umuhungu canke uri umuntu w'umukobwa, muri isi ntimukunze kujana n'imico y'igisagara ndetse no kurondera abakunzi, mukunze kugenda kubarondera aho dukunze kwita ngo ruguru. Ukunda abantu baguterera ivyiyumviro, ndetse ni uri kumwe n'abandi ukunda kuyagisha abantu bababaye. Niba wavutse mu kwezi kwa mbere kandi ntukunda kugwaragurika, ndetse iyo ugiye gukora projet ubanza kwiyumvira ko bikwiye. Ikindi kandi ukunda abana cyane, kandi ukeneye kuboneka nk'uko atagatotsi na kamwe ufise. Nimba ufise umukunzi nuko umufuhira birenze, nubwo ukunda birenze, gusa ugira ikibazo cyo kugenda ubibwira uwo ukunda. Aka kari mu bituma ari inenge nini kuri wewe. Nimba wavutse mu kwezi kwa kabiri naho benshi dukunze kwita ruhuhuma canke Fevrier, niba wavutse mu kwezi kwa kabiri urangwa n'urukundo rwishi, ufise impuhwe zirenze ku buryo iyo ubonye uwo barenganije naho woba utanamuzi bikubabaza ku rugero rurenze. Upanga imigambi myinshi woshikako, ndetse niyo bishitse ntuyishikeko birakubabaza cyane. Ukunda inkumi cyane birenze, kuko uzi kuyaga birenze, gusa kenshi nukunze kubigaragaza no kubigaragariza abandi kugutinya yuko bahava bagucamwo. Ukunda kandi gutembera ahantu n'ahandi, bituma ugira inshuti nyinshi cyane. Ubwo butwarire bwawe bwo gutembera ahantu n'ahandi, abantu bahora bagukumbura kubera ukunda kuyaga cyane n'abantu bafise ivyiyumviro bizima. Kandi nimba wavutse mu kwezi kwa kabiri nuko ukunze kwicisha bugufi, gusa ntawe bahatagira inenge. Uri umuntu ukunze kwishavuza cyane ndetse no kuvyerekana. Nimba wavuze naho mu kwezi kwa gatatu dukunze kwitwa ntwarante canke Mars, niba wavuze mu kwezi kwa gatatu ukunda kugira amahirwe cyane, ndetse ukunze kubona amafaranga gusa ntakumara igihe, kuko ufise n'impuhwe nyinshi. Ukunda inkumi birenze, ndetse nabo bakakunda kubikwereka. Uri umuntu ubika ibanga cyane, ndetse uri muri ba bantu bashobora gukunda umuntu hagera imyaka n'imyaniko ntihagire n'ubica nikanda. Uzi kumviriza ndetse no gutangaza inkuru bikwiye. Nkuko twabivuze, umuntu haje kugusaba ubufasha uri iyo umwinye nuko atacuba ofisi. Iyo ugiye kurondera wo muzo kubakana ubanza kwigengesera. Ntukunda namba uguhemuka, ndetse niyo bishitse biragoye ngo utange imbabazi. Kimwe gusa gutanga imbabazi kwa bigukoreye. Niba wavutse mu kwezi kwa gatatu kandi uratuje cyane, ndetse ntukunze kwishima no kuvuga
no kuvugira mu bantu. Iyo uri aha wenyene wumva bikunejereje, ndetse uri muri ba bantu bakunze kwita ngo ni abartiste, bamwe bashoboye kwandika amapoeme, kwandika indirimbo n'ibindi. Ntukunze yuko akahise kawe canke ivyawe bija ku mugaragaro, ukunze kubika ibanga ku buryo burenze. Ntukunze kandi gusohoka mu birori aha na hariya. Niba naho wavutse mu kwezi kwa kane, tugiye kuraba ibikuranga. Niba wavutse mu kwezi kwa kane, ukunda gukora cyane kandi ukunda ko ibintu byose biba ku murongo. Ukunda abantu bafise ivyo bakeneye gushikako, ndetse uri umuntu udakunda imyanda. Buri gihe ushaka isuku mu bintu, ntiwifuza uguha amategeko ngo abe ariyo ubwirako. Ukunda abantu bakuba hafi kuko ukunda kuyaga gusa, ugira amahane iyo utitonze. Ibi bituma utamenyerwa, ndetse aho ushize udashaka yuko hari uwundi akurako. Ibi rero bituma utinywa ku rugero rudasanzwe. Niba wavutse mu kwezi kwa kane, ntukunze kwizera cyane umukunzi, gusa iyo bishitse uherezayo. Ariko kandi ushoboye kuba umutegetsi mwiza kubera ko ukunze kwishimirwa n'abantu mu kungene uvuga wemye, ndetse ivyo muba mwashitse ko n'abandi wifuza ko bica bija mu ngiro ubwo nyene. Niba naho wavutse mu kwezi kwa gatanu, tukunze kwita ngo ni rusama canke me mu gifaransa. Niba wavutse mu kwezi kwa gatanu, menya ko uri umuntu ukunze kugira impano nyinshi. Aha niho dukunze gusanga havukiyemwo abaririmbyi, abatamvyi, abakinyi ba filime benshi cyane. Urubaha birenze, ariko ukanka uwugusuzugura. Ubabara vuba, ariko bigahera n'ingoga. Abantu bavutse rero mu kwezi kwa gatanu bakunze kuba beza kwisura, ukunda gutembera ahantu hashasha. Ariyo mpamvu ukunze kugusanga mu birori vyaha na hariya. Ntukunze namba kwigunga. Iyo mugiye muri projet yariyo yose, mukunze guherezayo umutwe wose gusa. Kandi ikindi kibaranga nuko mukunze guhindagurika, kandi buri gihe cyose mukoze ikintu mutagicitseko mucika intege vuba. Niyo mpamvu muhindagurika cyangwa mugahindagura ibikorwa vuba na vuba. Niba wavutse mu kwezi kwa gatanu kandi wewe kuvuga imbere y'abantu ntaco bikubwiye, nturi gatinya shengero namba. Ukwezi kwa gatandatu dukunze kwita ruheshi canke juin. Nimba wavutse mu kwezi kwa gatandatu, ukunda birenze, ndetse uranafuha cyane, ufise umutima mwiza. Gusa iyo uhuye n'ikintu kikubabaza, biragoye ngo ucibagire. Ntukunze kubika ibanga, urireshwangisha cyane. Gusa kandi ntukunda ko naho ukunda kuvuga abandi nawe bakuvuga nkuko nawe uvuga abandi. Iyo bakuvuze birakubaza cyane. Niba rero umuntu yavutse mu kwezi kwa gatandatu, bakunze kurambirwa vuba. Ni nayo mpamvu ikintu bapanze gukora buri gihe bahora bashaka kukishira ku yundi munsi. Ikindi kibaranga abantu bavutse mu kwezi kwa gatandatu nuko bakunze gufata ingingo, birabagora cyane. Guhora mukunda kuvuga cyane, yego gutera inkuru bituma mukundwa cyane n'ab'igitsina gitandukanye n'icyanyu, ndetse uwo mukunze mushobora kumwizirika ko gushika gupfa. Gusa inenge yawe nuko udakunze kwizera uwo mukundanye. Niba wavutse mu kwezi kw'indwi, menya ibikuranga. Niba wavutse mu kwezi kw'indwi, ufise imero yo kwihangana cyane, ndetse no kwihanganira abandi. Gusa ikibaranga kitaboneka naho muba mushaka ko mubonwa neza. Buri gihe muriyororeka birenze, kandi mugatwagwa n'amarangamutima. Ukunda inshuti gusa zifise ico zikumarira, abandi ntibagira abagenzi. Uhindagurika vuba, ndetse ugahinduka bivanye n'ico ushaka ku muntu. Abantu bavutse mu kwezi kwa gatandatu, abantu bavutse mu kwezi kw'indwi kandi bagira amanyanga birenze. Biragoye ko bibagira ivyababaye ko, bagira ishavu ry'inzika rirenze. Niyo mpamvu ubagiriye agakosa, icizere bari bagufise ko kigenda giyoyoka mu kanya nk'ako guhomvya. Bafata ingingo vuba. Niyo mpamvu niba ukundanye nawe ukagira amanyanga kuri we, urukundo rushobora guhera ako kanya. Niba wavutse mu kwezi kw'indwi kandi
uzi kuvuga mu bandi benshi ndetse ukunze gutera inkuru, abo bitwa aba extroverti. Nubwo wabaye ku mutima inyuma ushobora kwerekana ko umeze neza atabibazo ufise, ibi bituma ugira inshuti nyinshi. Niba wavutse mu kwezi k'umunani naho ufise urukundo rwinshi, ni naco c'ingenzi kukuranga, ushoboye kubaka urugo neza. Abavutse mu kwezi k'umunani ntibaca inyuma abo bashingiranwe n'abo bifuza kubona uwo bakundanye aryohewe buri gihe. Bazi kandi kuraba kure, bashobora kuba bagashobora no gusoma ibintu mu bwonko. Ibi bituma niyo mpamvu bahora bigengesereye. Inenge zabo nuko barangwa no kwikunda cyane, kwibabaza bya hato na hato gusa. Kandi mukunda umuziki nimba mwavuze mu kwezi k'umunani gusa. Niyo wavuze mu kwezi k'umunani kandi ushoboye kuba umutegetsi mwiza, kuko buri gihe ubona atari wo mwanya wo gupfa kuvuga, ubika cyane amarangamutima, kuvuga yuko uvugira ikintu kuvugiheho. Nimba wavuze mu kwezi kw'icenda, benshi bikunze kwita Nyakanga cyangwa se Septembre, nuko uhorana inzika cyane, ndetse niyo mpamvu niyo upanze gukora ibintu ntibishika ko uhora wiyagiriza. Ndetse niyo bagukoreye ikintu kibi biragoye kukibagira vuba. Abantu bavuze mu kwezi kw'icenda bakunze kumviriza abandi, ndetse nabo bakunda ababumviriza, bakunze kwitondera ibintu imbere yo gukora buri kintu, ndetse baba abanyabwenge bahebuje. Niba wavuze mu kwezi kw'icenda, menya yuko ikibano gikunze kubita abishime, kuko usanga mutisanzura ku bantu benshi, ndetse n'igihe bahisemo umuntu kumugira umugenzi nuko bavyitondera cyane. Niba wavutse kandi mu kwezi kw'icenda, wigirira ibanga byinshi, ndetse ntukunze abakwinjirira mu buzima bwawe, uzi kurondera inkuru no kwitanga. Muri wewe wigiriye icyizere, ndetse ukunze gusuzugura abandi. Ukugiriye nabi we ntimucana uwaka, kuko buri gihe uhiga kumwihorera. Ukunda siporo ndetse n'ingendo, buri gihe ufise ikibazo kugira wibagize ibikubabaza, uca ufata urugendo ukiretemberera. Niba wavuze mu kwezi kw'icumi, uri umuntu agira amahirwe cyane, nubwo ubwa mbere bishobora kukugora, nuko mu buzima bibanza kuba bibi ariko bigatera bikaba byiza. Abantu bavuze mu kwezi kw'icumi bakunze kugorwa n'ubuzima gusa, kubera ukwihangana kwabo birangira babaye abantu beza ndetse babahanga. Abantu benshi bahanga amaso, ntibahemuka, bazi gucagura gukora ikintu mu gihe cyacu, ntibagira impengamiro ku bantu, kandi bazi kuyaga n'abandi no gufata ingingo mu gihe cyacu. Iyo ari abakobwa, abagabo barabakunda cyane, ntibafuha cyangwa ngo bagere ishari, ariko iyo bishyitse ntibiba byoroshe, bagira ishari ku rugero rurengeje. Niba wavutse mu kwezi kw'icumi, ukunda inshuti zawe neza, ndetse ukazifatira ukaziha n'akanya. Ukunda ndetse ku rugero rudasanzwe, ndetse n'uwo wakunze umufata nk'umwami cyangwa umwamikazi. Ntimukunze rero kwiyerekana cyane ngo muserure amarangamutima. Ukunda kwigenga haba mu byiyumviro, ndetse si ngombwa ngo ugire ku by'abandi. Ntukunda uhangana n'abandi cyangwa ngo urondere abagushyira hasi, bituma buri gihe rero mu kibano bagufata nk'uko wishima ndetse ukishimirwa. Urangwa n'imboni y'ibyiza muri kazoza, uri umuntu rero ari optimist cyangwa positivist, kandi ukunda kwiyegereza inshuti. Nimba wavuze mu kwezi kwa 11 naho Munyonyo cyangwa Novembre, urangwa n'ubwira, ndetse buri kintu cyose wumva wigikora, nubwo ingaruka zose zishobora kugukurikira. Nimba wavuze mu kwezi kw'icumi cyangwa abantu bavuze mu kwezi kwa 11, bafata ingingo kenshi batiyumviriye, ndetse barangwa no kubika no kuterekana ibyo biyumvira ku bintu. Uvuze ko mubika ibanga ku rugero rudasanzwe. Niba utagiye kumubwira ukuri mu gihe muriko murayaga, byiza nuko ufuma winumira. Ntiwakunda kandi abantu bavuga amajambo menshi badacika, ndetse namwe iyo mufashe ijambo muvuga ibintu bikwiye mu gihe nyacyo. Murakunda cyane ariko ntimuvyerekana hanze. Ikindi kandi ntimushaka guhora
buri kimwe mu gushaka gukora buri kimwe mushaka gukora ikintu gusa mubona kirimo inyungu y'amafaranga. Abantu bavutse mu kwezi kwa 11 batwagwa n'amarangamutima ndetse birabagora gufata ingingo kuko bajana na buri kimwe gusa mu gihe babona yuko harimo inyungu. Bakunda umuryango cyane ndetse bakawufasha buri gihe icyo bashatse baragikora uko vyogenda kose, barondera iterambere hasi no hejuru. Niba bavuze mu kwezi kwa 12 naho Kigarama canke Desambre, nuko uhorana ukunda ku rugero rudasanzwe ndetse ushaka guhorana n'umukunzi wawe, ukunze kwizegwa. Ibi bigatuma utunga mu kanya gato, ukunda bakwereka urukundo ruboneka ndetse ukanka abantu usanga batakwitayeho. Niba bavuze mu kwezi kwa 12 ntukunda kuvuga ibinyoma, uzi kwihangana ndetse ntukunda gucika intege, ntunakunda kuba aha wenyene. Abantu bavuze mu kwezi kwa 12 barangwa n'ubwibone ndetse bakishavuza vuba, nubwo biri uko bakunze kwicisha bugufi ndetse bakaryoherwa yuko abo bari kumwe nabo baryohewe. Mukunze kandi guhindagurika ndetse no guhindagura inshuti, kuko buri kamwe ka gatoyi gashobora gutuma mwanka abandi. Nguko ngayo bakunzi ba Ivyacu TV, twifashishije imbuga zitandukanye mu gutegura kino kiganiro kugira ngo mushobore kumenya umuntu wese ukwezi yavutsemwo nuko yigenza mu buzima, ndetse nawe umukunzi ushobora kuba wiyumvisemwo. Twandikire muri commentaire tubwire nimba ivyo twakuvuze ko ku mbuga twatoye ariko biri. Imbuga twakoresheje mu gukora kino kiganiro hariho urubuga rwa Santé Magazine, hakabaho urubuga rwa Artos ndetse n'urubuga rwa The Motivateur. Tubashimire.